Kaze bakunzi batevye Isanganiro murano makuru mu Kirundi tuyara ku ngingo zikurikira ariko hakogwa rusasuma rw'abanyamahanga baba mu Burundi abagenzi bacu baciye hano mu gisagara ca Bujumbura abiyandikisha bagasaba ko abakozi bogwizwa kuko baza ku bwinshi Diomaye Faye Basiru niwe yatowe ku musi w'Imana ngo arongore igihugu ca Senegal ku myaka 44 mu gihe yafunzwe hafi ikiringo c'umwaka umugambwe Emerson Nzangemero barashima itogwa ry'umukuru w'igihugu wa Senegal bakabona ko ibihugu vya Afrika bikwiye kuhafatira akarorero bakavavanura n'ingendo yo gutyoza abandi eka n'umugambwe IPD zigamibanga ukaba wagize ico ubivuga ko idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru tiyera misata c'umutekano ubushikiranganje bujejwe umutekano buragabisha abanywanyi b'umushinga amateka agatogwasa boba bariko barakwiragiza inyandiko zo guterako umukono hamwe ngo naboba barungika ubutumwa bw'iterabwoba ku ndongozi zimwe z'igihugu mu kiganiro yahamyesha makuru kuri uyu wa kabiri muvugizi w'ubwo bushikiranganje ashikiriza ko ivyo bikorwa bihungabanya umutekano ariko Pierre Nkurikiye ntadoma ko urutoke indongozi zoba zimaze gukorwa ko nubwo butumwa tumukwirikire. Muri no misi hari abantu biyitirira ngo nabayoboke b'umushinga amateka wasagato bagize iminsi baza baraca mu mihana y'abantu ngo basinyisha ibintu by'ibipapuro si nivyo gusa bakora hariho n'ubutumwa bagenda batanga haba mu kubwandika kuri izi mbuga za gihuri canke gutanga ubutumwa bw'amajwi bacisha cyane muri za gihuri kimwe bita WhatsApp ubutumwa bufise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano bakanagomba gutera ubwoba indongozi zimwe za kino gihugu. Aha rero twagomba tubagabisha tubamenyesha yuko ivyo bariko barakora ari ivyaha kandi ko ivyaha bigiye gutohozwa ko neza kugira ngo bafatwe hanyuma amategeko akurikizwe. Musanzwe mubizi yuko mu urongoye umugambwe SNL kuko hari gihe biyitirira uwo mugambwe abo bakora ivyo musanzwe mubizi yuko uno munsi urongoye umugambwe SNL ari uwitwa Nestor Girukwishaka aherutse gutogwa obandi rero bantu bashobora gukora ibintu biyitirira uwo mugambwe na cyane ko wumva ko mu vyo bakora harimwe ivyaha turabagabishije tubamenyesha yuko ivyaha bariko barategura aba inzego zijejwe amatohoza ziko zibikurikiranira hafi kandi ko bazobazwa umwe wese ishazoba ariko arakora. Ituraronka umushinga amateka agatogwasa kugira ngo agire ico avuze kubijanye niyo nkuru nayo mu gisata ca politike naho mu gihugu ca Senegal havugwa intsinzi ya Bassirou Diomaye ya mu matora yabaye ku munsi w'Imana muri ico gihugu ku myaka 44 hagiye kuba umukuru w'igihugu agira gatanu. Diomaye Faye atowe amaze imisi ishika 10 arekuwe akaba yarafunzwe kuva igenekerezo kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze wa 2023 umukuru w'igihugu Macky Sall yari yafashe ingingo yo kunguruza amatora mu mpera z'no mwaka aho yari yifuza kuronka umwanya wo gushigikira uzitoza ku giti c'umugambwe wiwe urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro rukaba rwaciye rufuta iyo ngingo yo kunguruza amatora ahubwo rutegeka ko amatora aba bidatevye kandi ko ikiringo ca Macky Sall kitarenga itariki zibiri ukwezi kuza. Umukuru w'igihugu mushasha rero yatowe mu gihugu ca Senegal akaba yarakejwe na Amadou Ba yari yitoje mu kibanza c'urunani rw'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'uwo yasubiriye mu kibanza Macky Sall abicishije ku rubuga
rwiwe rwa Twitter. Kuri ibyo rero byabaye mu gihugu ca Senegal ngo ni cigwa gikomeye mu ntwaro rusangi bita demokrasi mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Bivugwa na Kasim Abdul Alongoye umugambwe IPD zigamibanga, akaba avuga ko biba byiza nkuko vyabaye muri ico gihugu ko abantu banezerezwa n'ibivuye mu matora, abahiganywe nabo bagakeza abatsinze. Tumukurikire. Umuntu yahora apfunzwe asoka ibohero aje kwinjira ikirimba c'umukuru w'igihugu ni ibintu by'imboneka rimwe, ariko ni ibintu kandi bishimishije. Biboneka yuko igihugu ca Senegal giteye imbere mu ngendo ya demokrasi, naho mu minsi heze twari twabonye yuko umukuru w'igihugu w'ubu yari yagerageje menga ashaka kuburizamwo ibintu bimwe bimwe, ashaka biboneka ko yashaka kuguma ku butegetsi mu guhindura amatariki y'amatora, eka mbere mu kwinjira ubutungane kugira ngo bupfunge abo batavuga rumwe. Ariko twarabonye yuko inzego z'igihugu zavyifashemo neza, na cane cane sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, aho yafashe ingingo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu. Ariko kandi mugabo ngaha tukaba twarashimye kubona n'umukuru w'igihugu nawe nyene atadadaje agashiraho intahe ishize. Ni ibintu rero bishimishije bisaba yuko ibihugu byose vya Afrika byo kwisunga bikiga karorero, maze tugatsimbataza vy'ukuri demokrasi nyakuri. Ku gihugu cacu rero c'u Burundi two kwiga ibitari bike kuri iyo ngendo ya demokrasi muri Senegal. Icambere nuko nk'umugwiseni wobona ingene ahandi amatora agenda bakisunga uko ahandi babikora. Ikindi ni abarongoye imigambwe, yaba umugambwe uri ku butegetsi canke iyindi migambwe yose imigambwe iri kwirahiganwa, aho imyiyamamazo byabonetse yuko imyiyamamazo yagenze neza, abantu bashikiriza imigambi bafitiye igihugu, ata muntu yagenda kugira ngo bavuge umugenzi we, atavyo gutukana, atamishamirano hagati y'abanywanyi b'imigambwe. Abatora rero bagatora iyo migambi bashimye bumva yuko ariyo izofasha igihugu, maze natwe ngaha mu Burundi tugashobora kuza turagira amatora atekanye, aho bose bashobora kwizera ivyavuye mu matora. Umugambwe MRC Rurenzangemero urashima ukuntu itogwa ry'umukuru w'igihugu wa Senegal Diomaye Bassirou Faye ryagenze, ngo naho yaburabujwe n'uwo agiye gusubirira Macky Sall yasa n'uwifuza kuguma ku butegetsi. Umukuru w'umugambwe MRC Rurenzangemero Juvenal Ngogwa n'ubusa abona ko ibihugu bya Afrika bikwiye kuhafatira akarorero bikavanura n'ingendo itoteza abandi. Tumukurikire. Bakunda kuvuga ko ibihugu bya Afrika bitaragera, cyane cyane bavuze ibihugu bivuga Ifaransa hoho nukunduko. Ariko turavye igihugu ca Senegal nukuri burya taduhaye icigwa kuva mu 1980 umuperezida wa mbere yitwa Senghor yarigiri sicasubirirwa na Diouf aragenda, haraza Wade aragenda, haraza Sara aheruka kugenda, none ubu haje Faye, kandi bose bakurikirana atamaraso arinze guseseka. Ariko ntitwijajare kuko haratswe kuba akantu gahakwa guharaba. Ejo bundi Sara yaragerageje kugira ngo agume ku butegetsi, mu kubirondera ashaka yuko ataronka abo bahiganwa, arafunga Sonko, arafunga Faye. Hanyuma mbere nta uzi igihe kimwe hari utamenye icyo ashaka arababohora, none heraba n'uyu munsi nibo baciye bamutsinda. Ariko ni vyiza ko n'ubu vyagenze neza. Bihejeje kunyereka yuko iyo utanguye kugira ngo ubuze abandi kwitoza, ahubwo uburi kurabamamaza. Je ndibuka nk'igihe Rwagasore bamufungira ibururi mu 661 yavuye yatsinda amatora. N'uyu munsi uwo wese agerageza kugira ngo abuze abandi kwitoza aramenya yuko abariko yamamaza uwari karagirira nabi, mbere n'abatamukunda bacana mukundira nico kubera ko ari karatotezwa.
jewe rero n'umugambi wacu wemese Isanganiro turashima iyo amatora agenze neza cyane cyane bagaca bayemera ngera mwanumvise n'umukandida wa sale yitwa ba gene agira ati yacakeza wamusubiye ivyo biraryoshe cyane muri politique sivyo dukunda kubona hanyuma rero tugaca dusaba uko byabaye rero no muri Senegal gasana kandi natwebwe harakwiye yuko abantu bogira politique idatoteza abandi. Gisata c'imibano naho hariko harakogwa rusasuma kuva kuri uyu wa kabiri rw'abanyamahanga baba mu Burundi mu bice bitandukanye vya komine Ntahangwa biboneka ko habiyandikisha bitaba ku bwinshi mu gihe mu kibanza kimwe kuri zone harangwa abakozi bane habiyandikisha basaba ko abakora ikorwa cyo kwandika ko bugwizwa ubwo rusasuma rutekanijwe kuva ku uyu wa kabiri rukazoshika genekezo rya 28 ku kwezi nkuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha. Mireikanya Isaha 5:25 kuri uyu wa kabiri ku biro vya zone Kamenge ikibanza candikirwamwo abo banyamahanga kirimo benshi cyane harashushe abana ugwaruka n'abakuze bamwe baricaye abandi barahagaze abandi bari hanze barindiriye gushikirwa bamwe bati bazindutse kare ariko ntibarashikirwa bagasaba ko abandika bo kongerezwa kubera ubu hari 3 ucanke 4 aha jana azindutse twaje ngama samo ibura ariko dushitse ngaha twiyandishije tusanze turi wa 75 no tuza gushikirwa wa 75 ariko naco kandi ikindi tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abantu abandika ni bake ni nk'imeza zibiri gusa no twari dusavye yuko bo kongereza izindi meza kubera abantu turafise ibindi bikorwa tukora tuve ngaha hakirikare bamwe turafunze tugenda guteka none hari imeza zibiri gusa ubona tuza gushikirwa sangapi duteke sangapi no twari tubasavye yuko mo tuvugira hiyo bakongereza abandi bantu kubera abantu ni benshi cyane bashobora kuba abantu nabo badwaye imisi 3 ariko ari imeza zibiri gusa nibishoboka ngaho kuri zone Kamenge abanyamahanga 70 akaba aribo bari bamaze kwiyandikisha imbere yo gushika ngaho isaha 5 twaciye ku biro vya zone Gihosha ni muri komine Ntahangwa izo saha 99 bari bamaze kwiyandikisha hamwe n'imiryango 19 igizwe n'abantu 52 mu birabwa harimwo impapuro zibaha ubuhungiro canke zo gusaba ubuhungiro ico bita permis de séjour temporaire muri mu bw'igifaransa mu vyo bose basabwa harimwo aho baba inomero z'amatelefone amazina yabo n'ubwene gihugu tuvuye aho twaciye kuri zone ya Ngagara aho abariko bandika batubwiye ko igikorwa kigenda neza nubwo batashimye kutwereka urugero bageze ko ikiboneka bari bake ugereranije nabo kuri zone Gihosha na zone Kamenge ubwo rusansuma rutanguye kuri uyu wa kabiri ruzorangira ku munsi wa kane ni gikorwa kibera ku mazone y'igisagara ca Bujumbura n'imigwa mikuru y'intara kikazorangira ku munsi wa kane igenekerezo rya 28 kuno kwezi nkuko itangazo ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ryo ku munsi wa gatatu kundwi heze ryabimenyesheje. Arakoze mgenzi wacu Mireye Kanyange ni ngaha amakuru twabategura cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mugirire byiza aho muherereye naho butaha.